Namusi numwe drama twigeze umupiga ingumu ya OG bro. Cyo mu bwana sinabona nayo ko yamushikira fresh. Yararenze drama. Drama yarenze muri byose. Byari bigenze gute kugira umufata ingumu kubite drama. Bijya byo gucokotana ibintu by'amagoma ni bya kera sinze kuvyibuka. Tumurasiki ikintu kiremereye mego. You know what bro, akahise karahise sha. Bro nta gihe idemira za kuraba izi kuri drama. Ego benshi n'ubu kugira shike ngaha benshi banyihenzeko. Bakwenzeho gute? Bibaza ko ndi dramati abagati. Bakuyambiriye bro. Wapi ni kuba nari muri taxi gusa taxi je singunda kugenda mu zuba umva ikiyonekera cyamanutse so bambona muri none musi nagiye mu mutuga wiye gitoro nawe cyamuburanye yeske bagenda bara ibintu nk'ibyo. Noma. Niso sana. Ati niso bro. Anda mu bisho nko kuri SOS banyihenze ko cyane. None ubu ni baby kirari ngaha akaba no kuri stage ka bagacanganikiwe. None bimeze gute? Ntancinga ntumva gusa amajambo y'aba babes cyangwa abaji umucama ko yabara. Today mu ku mbuga nkoranyambaga bane Instagram, Facebook page. Abantu bakwandika bavuga ati drama ibintu nka bene ibyo. Siyo namvu ndakubwira problem ni ko ntazanye phone bro. Nari kubumisha sana. Kubera ama voice ni drama ama écriture. Hari abademo bo batashobora kwandika baheze batashitse ku dramati. Wapi. Bavuga ati drama TV umeze gute wiriwe neza. Benshi baranasana amafoto ngo bafatanye na dramati ba poste bashire ku mastati. Je nkaba Sasa aho washikiye wavuze ati washikiye kwa Shikiye kwa Tantine wa. Tantine wa mbega aho washikiye wabonye bakwakiriye gute muri kati? Umunsi wa mbere nshika babaze kari dramati muke kwaje yo bumbya muri miroir. Ni bace bambwire bane. Bace bambwire kwere dramati ari hama. Bimeze gute kintu wankira dramati niki? Shas ndakibona ko ubu nacyo nabona kwere. Ubu nacyo ndamwanyira kubera Jecho namwanyira cyo bari kiza kubera yuko mwimisari bize cyane. Anje mbangeneye umwanya munini tuyage gusara akambwira ibikorwa biramufatira sana. Nico ndamwanyira umwe mwimisi arabuze umwanya sana. Cyo navuga ko ndamwanyira mwimisi tu. Ubu ni butoyi dramati akabukuru. Akajambo kamwe kuri bukuru dramati. Baby killer. Heri. Baby killer drama big up bro aho uri hose kumutwika amasho yose. Migisha yacu iri kuri wewe so imana igwezagire sana byari bigoye kuva shikino n'ivyari byoroshe yabaciye mu bintu byinshi yaraye ahantu henshi sinari kwiga ndondagura ndahavuga yaciye mu bisanga byinshi imbere yo gutesa abanza guteseka bro kuba we yatese mubona mwese mukavuga ati ni baby killer ari aho yavuye atari heza kandi yego mbega uno musi dramati yaje muyinga biba bimeze gute bro mbega fan base yiwe cyangwa se abo bakuranye ndavuga abajene bagendana abo bakorana ubumodo uno musi aje muyinga biba bimeze gute Oh yes, 1, 2 everybody, and my name is Radio, this is Loy TV in the place, you know what it is, yes and Mr. Radio, I'm back again, nagarutse kandi hamwe kubwira byinshi muri entertainment, hamwe ndakuzanira aba hitmaker, kuri micro ya Loy TV, ready easy gentlemen, kora subscribe right now kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news, ni muri cya kiganiro tubabwiza kuri show, cya kiganiro kiguha akaryo keza ko kumenya amakuru y'abastar, ko kumenya amakuru ivyamamare, ati mbega ivyamamare vyacu bibayeho gute, abastari bacu babayeho gute. My name is Radio, tubabwiza kuri show Loy TV in the place, you know we. Yes, uno musi ravuga yuko ndi kumwe n'umwe mu bantu ravuga yuko bariko baravugisha abantu amajambo menshi cyane, ndi kumwe na Mutoya wa Dramati, Baby Killer, mwite Dramati cyangwa Baby Killer. Uno musi rero mu bwami bwa Loy TV turi kumwe na Mutoya wa Dramati, reka tumwakire kwanza kugira tuze kuyaga byinshi. Bite umeze neza? Yeah, of course. Go fresh. I'm good. Yeah. Ukiza abakunzi ba Loy TV bro. So ndabaramukije abakunzi ba Loy TV. Shout out to you. Shout out to you. Sasa brother, Mutoya wa Dramati, let's get it. Ndimba Dramati bro. Let's go. So, Madam is so fine. Let's go.
Uri so fine, madam uri so fine, so fine, so fine. Uri so fine. Otana. Turn up on the fire, turn up on the rider, madam uri so fine. Gwagwan. Ageze bakuzi ba TV ndibaza wavyumvise ni Mutoya wa Dramati cyangwa se Baby Killer ni umuririmbyi w'umurundi novuga ko ariko arakora amateka muri industry ya music ni umuririmbyi novuga yuko amaze imisi yurira indege ni umuririmbyi novuga yuko amaze imisi akora amateka muri industry ya plus 257 uno musi rero turi kumwe na Mutoya wa Dramati sasa brother mucanke muramahasa bro none ubibona ya muramahasa sabe turamahasa ahandi gusa jewe ko onzi turavukana tu is my brother. Avuze ati turamahasa ati cyonzi turavukana ariko re amahasa aravuga ko haba hari bukuru na butoyi mbega uvuze ati turamahasa abukuru yo barinde cyangwa se butoyi yo bari Baby Killer Baby Killer niwe butoyi niwe mukuru niwe mukuru ya niwe mukuru nawe kwa Mutoya wiwe yeah of course okay sawa bakuzi ba TV urumva yuko uyu ni butoyi Dramati nawe ni bukuru ndibaza ugerageje kurabona yuko livrejimo siko bavugaga bro vrejimo atukiri ngaho nyene brother ariko nta foto nimwe turabona uri kumena Dramati bega ni kubera iki bro so wewe sometime urabona ujya mwimisi nariko arumwanya kandi hani urazi abantu bavukana kenshi tara amafoto ya kera ya mu bwana gusa nko yabaye mu star so ntubonana cyane kandi tuba hamwe ati wewe kaba ino BJ cyangwa abaniberi muyinga tu ubu rero ubu mba BJ tu mba kwa tantine right now rero nturaronka ngo tufotoze hamwe kandi ibintu cye by'amashow kugenda ariko tumurabonana musi kurundi ya turavugana na kuri contact niko phone yashyize ku masharge ya ageze bakuzi ba TV urumva yuko ati Dramati abangaha BJ ati nanje niberi muyinga brother tukiri ngaho nyene bega talent ya Dramati yatanguye kuboneka ryari muri famille kuva kera akunda kuririmba yaratse kuririmba no kwandika kera turirimbira sana ari turirimbo nyene ntibuka gusa twe tuzi ko afite talent kuba rero yaragiriwe amahigwe agahera nko muri band boy gushira aho agera ubu oye management myinshi tikamuronde canke abamusapotinga akaba Dramati ubu tuzi nuko yaragwanye sana yahere kuva kera kora yarafite talent kabisa urumva yuko kuva kera Dramati yarafite talent yari talented kuva kera bega imuyinga ebana bimeze gute imuyinga arazwi nk'ubu yarafatishije sana turamwemera sana bro ni mu pro sa kuva rero kera ntiyarafite talent yonyene gusa yagiye aca mu bintu byinshi yarabaye no mu modo byose yagenda arahigisha talent iwe yofatisha neza yagiye kwisanga rero yo mu artiste mu musicien n'ubu rero hageze urabona ko yageze ku intambwe ishimishije yo kuririmba ya uvuze ati Dramati yarabaye mu modo imuyinga biga ico gihe akora ubumodo mwarabona yuko azohava ava mu Dramati uno muzi cyangwa vyari vya bintu nyene vyo muri quartier kuvuga ati ebana n'ubujene ni adolescence gusa urazi ko imana inzira z'imana zirenga igihumbi hanini agiye mu bamodo warabona ko yogira ico avuyemo gusa kandi no mu byo kuririmba warabona ko wose umva hari kuhigisha nkako dusanga uri nko muri eglise ugasanga uzi kuvuza batterie ubundi uzi no kuririmba cyangwa uzi na base gusa impera nimero ugasanga ubandanyije ikintu kimwe kiki kuviramwe ikintu kizima pardon niko bimeze rero imana yamukiri inzira iramwereka yuko karere yiwe ariyo umuzisho kuririmba urabona kandi ahageze umva imigisha gumari Mayonge ya sasa Dramati rero amaze gufata umwanzuro wo gukoroka BJ bega hagati y'abavyeyi cyangwa se abo muvukana mwabona yuko aje kuko abantu benshi bakorotse muri town ubona umenga baje kurumba uvuga ati ujama azogaruka rumurara like agiye gukora iki agiye kwiba agikoroka BJ mwarabona yuko kabisa ebana azovamo ikintu nk'icyo munsi santwe gusa hanini n'amasengesho y'abavyeyi na twebwe bandugo yake kuguma ko musabira agire ico yovamwo byari bigoye kuva shikino n'ivyari byoroshe yabaciye mu bintu byinshi yaraye ahantu henshi sinari kwiga ndondagura ndahavuga yaciye mu bisanga byinshi imbere yo gutesa abanza guteseka bro
kuba we yatese mubona mwese mukavuga ati ni baby killer ari aho yavuye atari heza kandi yego. Mbega uno musi Dramati yaje Muyinga biba bimeze gute bro? Mbega fan base yiwe cyangwa se abo bakuranye, ndavuga abajene bagendana, abo bakorana ubumodo, uno musi aje Muyinga biba bimeze gute? Biba bimeze neza kuba tubona muri province iwacu haravuye mu musana akomeye ubu nk'umwaka canke mw'imisi akabikora neza akanajabuka, umva ni ikintu cy'igiciro hanini n'aba brother. Icyo namukwira no kwatagara racha kumubajama abo bakuranye bagasangira muri bikabafise, so rero n'ivy'igiciro turaryoherwa cyane, turamusapotinga kandi baramwitaho ego. Mbega kuba Musa Muyinga ntibahora bakwitiranya nkawe? Yo umve n'ubu webera kaja muri street kazamba Dramati ya baranyihenda ko cyane ya kazamba ati drama drama bimeze gute nanje shwa kwanka ni drama mugabo like wabona kungene ngira drama tira muri bakusha no mandamusha nk'ubure gato ya kandi sio ko drama tari mugufi kuri we ni mugufi kuri je gusa mugasi mugufi cyane no ndamusha nk'akantu gato sinzi nkabona mushengira nk'umushatsi kandi urabona wewe like gukora amahera, urabona amahera akora neza bunini no mugangi, urabona je katari kirenga so hari nivyo twabisanya yacavuga ati we murasame hari ibintu byasha bituma avuga ati wisi drama tu vraiment gusa barasapira no mafe niko nazanye phone mu WhatsApp benshi banyita Dramati ya sasa first one Dramati uriri ndege agiye hanze bro, nkawe nk'umu brother wiwe wavyakiriye? Nararyoherwa aho nari ndi hose kwa sinari hafi ariko kumuherekeza mugabo ntaje bivanye n'ibindi narimwo nafise indi show tuko turategura nari kuja gutambamo ama competition nivyakunze rero yuko nja kumusapotinga me amafuti yenda afise ndetse no kumuposta ibintu nk'ibyo ya. Mbega Dramati kuri no nshuro wo mubona nk'iki naho tureke yuko mwamuvukana cyangwa se ari umu brother wawe, iyo uravye Dramati cyangwa se iyo mbise Dramati ni kiye kintu wumva muri wewe? Ndamufata nk'umustar akabikora neza kandi ni munyemano mwese murabizi kandi murabibona. Ndaryoherwa kuba mbona umusani ari indugu yangu vraiment. Imigisha kuri we kweli. Awashe moto kabisa atsa. Nivyakuna neza kuzanira ikibiti fumu yakiritsa kandi ya. Sasa brother Mbega Dramati kera yarigeze kuba umudanseri? Yarigeze twaratambana twaratambana ariko nta musi nimwe migeze kujya inkoni bivanye nuko mugiye gutamba mugasanga abavye barakaye mugakubitwa bro? Oya twe tuzi kwipangira twe ya nk'ibyo bijya by'abarije ngo nkakora ibikuri liste ya cyakora ibintu kuri liste twaragerageza kwerekana ngiso nziza muhira kugira ngo aziko abamere kutabwica cyane ugira iki hanini twarana no mu birori twarigerera ya ibintu nk'ibyo. Ariko bro reka kutubesha man, bakozi wa Loy TV urabizi mu bwana nta muntu yokura adakubiswe. Hari umunsi migeze kubitwa muri kumwe na Drama? Tuvyarashitse mugakubitwa kabisa muri babiri murasa buriko murajya inkoni mwese? Gusa byarashitse sinzi ibintu twari dupfuye birashika dusanga bijya by'abana unushaka kuvuga ngo ni mukuru wanje ubona nko mengo umushobora asanga rero turafatanye batwambaranye byashushe ya murakurana me baziko aya name twagoye gusa twe twafatanye nyene tuko turashwana tutirana amajambo wazi ko umuvyeyi naraba ngo hatanguye uyunguye no yatanguye uwundi no ahanira hamwe uno musi nibuka ko twabadukubitiye hamwe kwe ya numwe bavunye numwe yavunye hari umwe yavunitse muri jewe na Drama turabona ko tukomeye nta muntu yavunitse ya kabisa bro. Uno musi novuga yuko wavuze ati today ndi muri Buja Flavor. Mbega niye mpamvu yakuzanye muri Buja Flavor? Waje gukora iki bro? Mbega we nawe uje kuririmba bitugane bro? Ya hanini kwa je naho ndi mu dancer mais project ishasha niyo kuririmba nanje ndi muri ubu ndiko ndinjira muri career kuririmba gusa ndafise new song iri secret itarasogwa kandi natwe akeneye uburyo na urabona brothers hari nari hafi kugira ngo du supportingane bakaguma cyabuka afata indege agaruka so ubu ndiko ndakoresha uburyo je mfise kugira ngo ojibanze gusohoka azoza yumva ayo manamba ari clip video support azoza kuyibona mu nyuma
namazina y'amahejeje gukora igikorwa ca mbere ya uravuze ati je nakorose nanje gukora music like naje kuririmba muri Buja Flavor abega icyumviro cyo gukoroka muri Buja Flavor akuza kuririmba aho novuga yuko na mwene wanyu asanze arimba novuga grand frère wawe iyo idea niwe yayiguhaye canke nabavyeyi canke niwe wavuze ati reka je nanje kurande gwanje ebana nkoroke town bro ya abavyeyi me gusa abajama nabo baranyumviriza bakumva ugere ndirimba ndiko ndasiramwe indirimbo za dramatic akavuga ati murasa n'icipire none nakuru nawe wogerageza kupime ushete agatwe urabe ngene vyogenda so ndabumvisha nze ndaririmba ndisiramwe indirimbo ziwe nkakuma karaoke amwe ndashobora kugenda nkaronka ayo make ndiko ndasiramwe indirimbo za dramatic ubu rero ndiko ndavyiga ko ndiko ndandika indirimbo iraho yarahejeje gusa ubu ndiko nda recording ubu rero ndi mu musicien negerezwa rero ko bandanya project yanje yo kuririmba ariko ntiyasohorwa nakubwiye kari new song iri privé umva ushaka kuba Chris Brown mu majambo make urazi gutamba ugirongera urimbe bisigura ko ushaka kuba Chris Brown Jewe nshaka no kumurengera kabisa bro wiyumvire idea koroka muri Buja Flavor turazi ko umuziki w'ibujumbura ugoye umuziki wo muri Buja Flavor uragoye mbega umaze kwibwira Dramati yuko nawe ugira ukoroke town kugira ukore music mbega wowe Dramati yavyakiriye gute niyo byanka nabarakeneye iterambere ryo wanje yambwiye yuko gusa no wabona ariyo ntumbero iyo kubera nziza canke wo bishobora courage ya ibyitsa biri imbere niko yambwiye tu namaste namacourage bumesha nanje ubu ndiko ndakora cyane ariko rero ikintu je natahura fresh kugera kuri no mwanya nta foto yawe na Dramati turabona mbega byo wabiva kuri Dramati cyangwa yanka nyene yuko yanka ko ukigira hiki yihuse oya sikuvuga nico gusa namba ari foto vuba muzoyibona mbega nk'indirimo muri kumwe na Dramati mubona mwambaye ibisa cyangwa ibyo bimeze gute biravana nk'ubu dusoye turi babiri turi kumwe aho twokwambara ibisa nawe tutokwambara ibisa ubuze ati jenje gukora music ariko ngo nabikubwiye avuze ati industry yo mu Burundi iragoye bro mbega witeguye gute bro uzananye izihe mbaraga kugira ngo uze gukora umuziki bro ko hari benshi bakoze umuziki byabananiye bro hari aba legend bakoze kera uno munsi tutakibona hari abaririmbyi baza uno munsi ariko inyuma y'igihe gito bagaca bongera bakabura mbega nize energy uzananye bro kugira ngo uvuga ati nanje nje gukora umuziki mo so nakubwiye ko mfite ama project menshi yo gukora mu muziki ariko nabandi bari bayafise bro hari na yaheze muri studio gusa rero hamwe ndakubwira inyuma yo gutesa ubanza guteseka kugira ngo uzoshike aho handi abandi batashitse nzobanza kwanza nteseke ganzira batinye gucamwe ijya yamaho ijya nyene babaza hajya nyene mu bibazo niho bapira nyinshi naho rero byogorana canke nkahura n'izindi ngorane muri urugendo ndimwo mwinani game nyene y'umuziki ndazi ni polipole tundafika kuba naba legend aho bashitse ntibashitse uko nyene hit aho nyene abanza guhera hasi no kumenyekana namenyekane mu gukugenda Steve n'amasengesho menshi Mungu mbele sisi nyuma ukiye bukurashika ariko yo guha collabo byosha byihuta sana ugahera kuri collabo byo bavyiza navyo nyene biye basi bro ndibazira byumva uri hose byo bavyiza urumva ko naba promoter barabona ko byo bavyiza dukoze igisasu canke collabo je na wewe twakora ikintu abarundi benshi boshima kandi bakanezerwa byo bavyiza cyane yo bari support ikomeye cyane bro nta gihe idea miraza kuraba izi kuri drum ego benshi no kugira shike ngaha benshi banyihenzeko bakwenzeho gute nibaza ko ndi Dramati abagati bakuyambiriye bro wapi ni kubana ari muri taxi gusa taxi je singunda kugenda muzuba umva kiyonekera cyamanutse so bambona muri none musi nagiye mu mutuga wiye gitoro nawe cyamuburanye yeske bagenda bara nk'ibyo ni so sana ati niso bro ane mu bisho nko kuri SOS banyihenze ko cyane none ubu ni baby kirari ngaha akaba no kuri stage ka bagacanganikiwe none bimeze gute ntancinga ntumva gusa amajambo y'aba babes cyangwa abaji umucama ko today mu kumbuga nkoranyambaga man Instagram Facebook page
abantu bakwandika bavuga ati drama ibintu nka bene ibyo siyo nambo nakubwira problem ko ntazanye phone bro nari kubumisha sana bari kubumisha kubera ama voice ni drama ama écriture hari abademo bo batashobora kwandika baheze batashitse ku dramati ya wapi bavuga ati drama TV umeze gute biriwe neza benshi baranasana amafoto ngo bafatanye na dramati ba poste bashire ku mastati nje nkaba sasa aho washikiye wavuze ati washikiye kwa tantine wa mbega aho washikiye wabonye bakwakiriye gute muri kati umunsi wa mbere nshika babibaze kari dramati muke kwaje bumbya muri miroir ni bace bambwire bane bace bambwire dramati ari hama bimeze gute atera gusa nkababwira hari bamwe tutangiye kumenyera tuvugana barashaka kubura umugenzi hari abacamba bamwe tuyaga nkababwira no turasa ukuntu hanini kandi ni big bro nimonye hende ko jewe nitwa Alex Marley unawe ni Dramati Baby Killer Heri bro ikintu wankira Dramati niki kuko ndabizi bro umuntu ugira ikintu mukundira nico umwankira right ikintu wankira Dramati niki shas ndakibona ko ubu nacyo nabona kwera ubu nacyo ndamwanyira kubera cyo namwanyira cyo bari kiza kubera yuko mwibisari bize cyane anje mbangeneye umwanya munini tuyage gusa rakambwira ibikorwa biramufatira sana cyo ndamwanyira umwe mwimyisi arabuze umwanya sana cyo navuga ko ndamwanyira mwimyisi tu sasa bro kubera kiwe nawe utokwinjira muri Bantu Boy kwa Big Farious ko Dramati amenyekana yaciye kwa Big Fizo muri Bantu Boy kubera kinawe utoca muri Bantu Boy urumva namasezerano byose hamwe no girikwa iryo bako yagiriwe nawe agahera muri Bantu Boy byose byo bari byiza sasa mwambie Big Farious sasa big bro legendary ngangari ndibaza muko murumva ba promoter bakeneye ko nanjewe ntera imbere mushikana aho brother yashitse so byo bavyiza nanje mushize nko muri label ya Bantu Boy byonshimisha cyane God bless you God bless you sasa bro akajambo kanyuma kuri Dramati Baby Killer bukuru ubu ni butoyi Dramati akabukuru akajambo kamwe kuri bukuru Dramati Baby Killer Heri Baby Killer drama big up bro aho uri hose kumutwika amashow yose migisha yacu iri kuri wewe so imana igwezagire sana namusi numwe Dramati wigeze umupiga ingumu ya OG bro cyo mu bwana sinabona nayo ko yamushikira fresh yararenze drama yarenze muri byose byari bigenze gute ugira umufata ingumu kubice Dramati bijya byo gucokoza ibintu by'amagoma ni bya kera sinze kuvyibuka tumurasiki ikintu kiremereye megusa ino bro akahise karahise sha tendere nasho ariko ni Dramati azi icyongereza sana mbega nawe icyongereza urakizi sana so humva gusa nitunganya gusa arandusha ariyo byinshi amaze gucamo ndagerageza ndagerageza kabisa bro ndabwiye ati big up sana yo thank you wagwan wagwan Sibuja flavor wagwan I'm come back. Just focus on Loy TV. Jewe kuruva kuri micro. My name is Radio. This is Loy TV in the place. You know what it is. Nabwiati uno makanzo kuzanira update news. This is tubabwiza kuri show. Ni cyakiganiro kigwa akajyokeza ako kumenya amakuru y'abastar ko kumenya amakuru y'ivyamamare. Twari kumwe na Mutoya wa Dramati kuko wavyumvise bwati naje ndaje gukora music. Bega bizogenda gute? Bega azorusha Dramati. Bega bizogenda gute? My name is Radio. Tubabwiza kuri show wagwan Loy TV. We love you so much. Bombastic. Imutangwa muri Loy TV ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Loy wubahwe icyo utarabona uterekwa no kuramba ngwino unyaragase duhuriye muri Loy TV